Yo sinzaungiye ariko nkurikiye abaziyo bagiye meze nko mugari ku mabeki mbe ndiko nshanokora iki kuva nagendeye. Kingorongoro ni sawa? Yeah, ni sawa. Urakomeye? Yes, I'm good. Kuziga witonda cyane nibe. Nakomeza? Yego. Canke kwa Amerika kirazira ko umuntu aba umusazi cyane. Nje nageze gusara none. Ntabwo nigeze gusara ariko uri kwa Mungu. Ikiganiro shitwa ndacangamutse sana. Ikiganiro citwa urugendo aho dukora urugendo rw'umuziki wawe ubuzima bwawe ingene ugenda muri carrière yawe. Kingorongoro numwe mu barapeurs dufise mu Burundi kandi muri no misembo nasigaye heraje kandi kuririmba R&B urumva numwe mu baririmbyi ba hip hop kandi abyifatamwe neza cyane naho rimwe bishika nyene agahora tutazi igituma tutazi impamvu ariko ngira nuko biba bivanye na management it's all about umwanya. It's all about umwanya. Yeah, it's all about time only. So umwanya ni wagera ibikorwa bazobibona. Uru ni go rugendo kwanje. Bonjour, bonsoir, bon après-midi tous les téléspectateurs de I+257. Idina ni Judycaellegi himbari no murabona mu masanamu yanyu hamenye mu ya kamera ni Mr. Pontium from KZ Media ni wari kora afata amasanamu meza muri ko murabona. Ntimwibagire gukora subscribe kuri channel yacu hama like comment na share zanyu murazi ko twama tuzikeneye ariko kandi mushobora gutemberera imbuga ngurukana bumenyi zose dukoresha ni I+257 kuri Facebook hamwe na Instagram. Uno musi tubazaniye ikiganiro novuga ni gishasha, ikiganiro citwa parcours urugendo. Mu kiganiro urugendo ni ikiganiro muzoza murakurikirana aho tuza turi kumwe n'umutumire. Uyo mutumire agashobora kutubwira ibitandukanye kubijanye n'ubuzima bwiwe na cyane mu kazi kiwe akora yaba umuziki yaba ireresi yabiki ariko tuza tumufise nk'umuntu amaze gukora imyaka myinshi cyane. Nkuko mubizi rero kuri I+257 ni entertainment guteranya umva twamatubazanira ibintu bijanye na 257 gusa ariko cyane muri entertainment. Uno musi mu kiganiro turi kumwe n'umuririmbyi yitwa Biza Bishaka Mystérieux. Biza Bishaka Mystérieux izina ry'ubuhanzi ni Kingorongoro. Amaze gukora byinshi mumaze kumenya byinshi murabizi mugabo hari ibyo mutazi bijya rero mutazi ngira nti uno musi ngiraza kugerageza kutwugurukira muri kino kiganiro. Kingorongoro ni sawa? Yeah, ni sawa. Urakomeye? Yes, I'm good. Kuziga witonda cyane nibe. Nakomeza? Yego. Canke kwa Amerika kirazira ko umuntu aba umusazi cyane. Nje nageze gusara none. Ntabwo nigeze gusara ariko uri kwa Mungu. Ikiganiro shitwa ndacangamutse sana. Ikiganiro citwa urugendo aho dukora urugendo rw'umuziki wawe ubuzima bwawe ingene ugenda muri carrière yawe. Kingorongoro numwe mu barapeurs dufise mu Burundi kandi muri no misembo nasigaye heraje kandi kuririmba R&B urumva numwe mu baririmbyi ba hip hop kandi abyifatamwe neza cyane naho rimwe bishika nyene agahora tutazi igituma tutazi impamvu ariko ngira nuko biba bivanye na management it's all about umwanya. It's all about umwanya. Yeah, it's all about time only. So umwanya ni wagera ibikorwa bazobibona. Ikibazo canje ca mbere ndashaka kumenya Kingorongoro n'aba ex byifata gute? Aba ex nta muntu atagira umu ex. Yego urashobora kuba ufise abo mwiganye abo mwakuranye something like that. Kingorongoro bafise umu ex avuga ati uyu je kumubura mu buzima bwanje yarabaye shock. Reka tubirekeze ngavyo ba ex. Ego ndafise umu ex wanje ariko ntabwo ndamwicuza kuko igihe cyararenze kandi baranamusubiriri. Yego byoshika akagaruka nko no musi akavuga ati ndashaka dusubire tugarura umwanya twataye. You think ikibanza kiro? Sinibaza kweli kabisa.
deja niko clôturer ya ndi clôturer urumva nta mpamvu rero yo gusubira mu by'aba ex gusa sometimes iyo ndirimbye indirimbo z'aba ex kuko icyo kibazo baguma bakimbaza kugira ndirimbe ibi by'aba ex nuko natanguje indirimbo yitwa ex girlfriend ivuga amakosa yo mu ex cangira dia ex ivuga ubwiza bwo mu ex hazoshyakurikira ujya mu ex yasubiranye no mu ex wiwe yeah yes navuga aho kaciye ntiyacugwana sigura yuko histoire zobandanya wa mu ex yasubiranye no mu ex wiwe yeah ashobora kuba umu ex umva mu ex ashobora kuba kingorongoro nyene peut-être canke ubundi akaba umu ex wa before canke umu ex wa after okay ikibazo canje ca kabiri dusubira inyuma gatoya kingorongoro numwe mu baririmbyi yashoboye gutora ama award atandukanye inyuma ataramenyekana gose ataraba umustar mugabo amaze kuba umustar sinzizo abagiye zagiye ndashaka kumenya ujya kingorongoro wakijya gihe muri Centre Jeune Kamenge muri hip hop family n'uyu kingorongoro ahari ubu who is the difference? Kingorongoro kuri Centre Jeune Kamenge za année 2007-8 nari nkiri muto nari muri group naho ari je nari ndabiserukiye ariko bijya bya umva nabantu babikora ku mwaka mboni Centre Jeune yabyorganiza ku mwaka bakabikora so baraba talent bakaraba ingene wanditse kuko baraguhana theme hama bikunze bishoboye kavuga mbere nuko natwaye awards zibiri imyaka ibiri kurikirana hama ivyo vuze ati ngo kubera iki muri no misi ata award ro kubera ko ibintu bya Buja Flavor murabise ya utagira mwene wanyu ubavyorganije urumva n'ingorane so ntabwo binshi intege ahubwo bimpa inguvu kuko ntabwo njyaga hari ariko hari abantu babona ati kumenga kanaka yarakwiriye se bijya nibyo bimpa inguvu nibyo binyereka yuko ntatamba nirorera binyereka yuko uno munsi naho bariko bagira ibyo bafata bafundika byanda gutakiye ari abantu bari live nabo babona amakosa bari mu gukora so nizere yuko mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere ngene generation zigenda zihinduka niko zizohindura ibintu kuko amakosa araboneka ndashaka kumenya kingorongoro yakorana na ba Christian Junior yari kingorongoro ameze gute kingorongoro acambara uniforme aja ku ishure agakarota yumvise collabo k'abaririmbyi benshi something like that but for now ndi free ndakora umuziki wonyene nta bintu byinshi nta kandi kazi nkora umuziki numbeshejeho niho ndisha umva biratandukanye n'ibya kera kuko ibya kera naraja kuri studio navuga ati bayivuze batayivuza nibayivuze nta kibazo jenja kwa mama ngy'ubugari ariko ubu ntabwo ari uko ndateseka nsoye indirimbo nkavuga ati yoshikira gute abarundi nkabikora hama nanje nkavuga ati nobaho gute kugira ngo umenerekana baba fans banje bavuga ati uyu muntu turamufana kubera ko ahagaze neza uyo niwe kingorongoro umu producer yagiye paka sasa ndashara umu producer kuko iyo nkaranye n'aba producer batandukanye barabizi washaka kubaze na mutamana uze Amir yarezi yuko kenshi nkunda kugira my idea beat hama tugashira hamwe tugakora ikintu cyiza ariko nta bushobozi mfise bwo kuvuza piano cyangwa guitar kubera ko ndabitahura sana bya production hama tugafatikana Kingorongoro Foundation igeze Kingorongoro Foundation iracahari kandi dufise plan yo kuza bushasha kubera ko ari ibintu byagiye biraca mu buzima butandukanye bica bituma yuko mbaza guhagarika kubera ko nari mfise abana bakiri batoya muri Kingorongoro Foundation byasaba yuko tuba impanuro zikwiye kugira nimba bakunda umuziki bawukunde ariko kandi bakunde no kwiga bifate neza bakunda abandi
bagira indero bubahe ibintu nk'ivyo kuko ivyo byose birakonta muri music iyo bibayemwo imyaka myinshi haragera igihe bigenda rero biragaruka kuko umaze kuba umustar foke ugira igihagararo nuko rero nagenda bahanura abapeti bamwe barabitahuye rero n'abandi bageze za 9e baheruka no gukora concours urumva ni ikintu cyiza sigura yuko twatangura gukora tuzokora n'abantu baciye ubwenge bafite ubwenge Kingorongoro mfise ikibazo kiriko kiranza mu mutwe kandi ndagusabe gusutse kugurukira abakunzi ba E+ n'abantu bose bakora dukurikirana Kingorongoro n'umwe mu baririmbyi yakora neza cyane atari muri management mugabo agiye muri management harabaho ibintu byo gutsitara ugasanga hari ibintu adakoze neza ugasanga hari ibintu yiyimye ugasanga hari ibintu nyene byamuzibiye atagiye gukora ndashaka kumenya kuki iyo uri muri management utaboneka neza utagaragara rwose gusumbira ukurikorana ndiko ndikorana urumva byose ndatigita mvuga ati reka nkora iki nkiyima nyine nkavuga ati jewe ndiyimye kubera ikintu kanaka ariko ubu nibishikunda ndakora umuziki nkandika nkakora umuziki mwiza gusa ama management ikirukana ujya muziki wanje so hari itandukaniro rinini kandi ifoko abantu babitahura ushaka kuba umustar ushaka kuba umuririmbyi ari international tegeza kuba ufise abantu bagukikuje hama bagusunike ntabwo nari kubyishoboza je nyene ziga video za ile zantwara ama miliyoni sinibaza yuko nakarato nari kukigurira kuko kenshi wasanga ndonsa amahera nacanjana kwa kana kahajya muri ville uvuga ati ndagwaya amahera nshaka kuzompe impuzu ibirato biki nibiki byo gukoresha clip nkaca nkora video nkabego abantu bakabona ati uyu mujyama kwera arabego ariko mbonye muri vie privée cyangwa ukambona mu quartier ati none bya bini ahora yambara muri video kumenga nta bihari so izo nizo mpamvu zatumye mvuga ati reka basi ndabishire muri management nipambane na maisha yangu huku alafu muziki upambane na management mimi nifanye tu naandike creating utuntu tundi kugira muziki wanje ugumubandanye so ikintu kinini ikintu nyamukuru no gukora gusa umuziki mwiza ugashikira abene gihugu ubu uri muri MA production ariko waraciye muri Trust Nobody ndashaka kumenya niki kintu coba carabaye muri Trust Nobody till now uvuga uti isa sinzigera ndacibagira nyatari lakini kwanza ndi barafise cyo bamfashije barafise aho bangejeje ntabwo twokwangana na burunuka ariko nyene nabo nyenda bashimira kuko batumye ni management ndimo imbona batumye nguma ndi ku murongo kubera ko imiziki myinshi nakoze atari imiziki ifa ni imiziki abantu baguma baraba par exemple nka ex girlfriend ugiye kuraba urumva nyene ko ari umuziki ubayeho uzokwamaho mesi yose so ndabashimira tu ariko n'utuntu twinshi nagenda hura natwo sinifuza nyene ko nzohura natwo kandi oho duhe basi nka tubiri jeudi wowe wari manager wanje kandi abantu bose barabizi vraiment abantu bari bazi Trust Nobody but turashaka kumenya urabizi ikintu cyambere je novuga ati cyatumye je nduha kabisa je narigeze kuba mba ahantu management yampangiye hama kugira nsohoke hajya mba byasaba yuko nsaba uruhusha manager canke CEO nariwe kanaka hama nkagenda aho nshaka sasa uyu munsi rero mama arantelefone ati Mr buya turagukeneye areze nka 2 semaines tukubona muhira dushaka tukubona ndabwira ati mama fata inimero za boss wanje mu telefone umubwire yuko hari renyo basi niyumva ko hari renyo araza basi kubitahura hama je nchanza je ndi tayari hewe
mama afata za nimero za telefone aratelefona boss amutelefone boss boss ndibuka ijambo yamwishuye amubwira ati mama muziki tunafanya tunatumia hela nyingi kama uko na hela ya taksi ya kumleta uko nyumbani na kumrudisha hapa ndio huyo nawapatia cha bibaza nk'ivyo numu manager numu boss ajejwe umuziki wonyene ariko ibintu vya famille vya vy'umwana n'umuvyeyi wiwe nta na kimwe ashobora kugira nuko mama après aranerefona ati none ko boss wawe reka arambwira ibintu nk'ibi nibiki nanje maze kuvyumva naciye mfata moto ubwo nyene sinigeze ndamusaba imbabazi cyangwa ndamubwira ati dufashe tugomba tugende ari ibintu tugiyemo na famille sinigeze ndabimubwira umunsi nyine naciye mfata moto nshikana makamuhira kuva ico gihe umubrata twarakorana ariko nabona kumenga yaminimije abantu ze abavyeyi banje kubera ko ntazi gituma bampamagaye ntazi ibintu nk'ivyo nivyo rero ntashaka ko bizosubira kuko umuvyeyi n'umuvyeyi hama bya management n'ibya management nta byinshi turashaka kumenya ibyo byaragushikiye muri TNB nawe uri muri MA ni igiki kiri muri MA uvuga uti iki kintu kirama umutima wo kuvuga ati reka mbandanye mfise ibikorwa byinshi kandi bikomeye bifise quality nibyo amara gusohoka abantu bose bazotuguza amaboko bavuga ati kanaka ntabwo yari buhore bucece yarageketse ku kintu nico kintu kima ntuzeye ingufu mvuga ati let me focus it abantu benshi bakurikirana umuziki wa Kingorongoro baravuga yuko Kingorongoro mu muziki wiwe muri kino gihe aragamye kuronka kwa kumutwara tumuronka Kingorongoro yarageze kuri stage show gusohorera indirimbo atanakubwiye utanazi ko ari na coming soon afise indi yasohoye nk'ejo ukabona no musa yagiye muri studio mu ijoro bwaca mu gitondo akaguhinda indirimbo ifise na video ariko ubunye Kingorongoro ni wa muririmbyi ashobora kwicara amezi 3 anatanu umwaka atarasohora turashaka kumenya canke kuduha umuco nka wewe ni igiki kiko kirabandanya mu buzima bwa Kingorongoro mugahe ko atubwira yuko afise ibikorwa byinshi kandi byiza kandi umunsi bizosohoka ntiyavuze ko ari ejo canke ko ari hirya y'ejo canke ko ari mu mwaka uza abantu bose bazovuga ngo ico yarahoreye cyariho jedi urabona ko yagiye mwanyumva mwaguma munyumva murorera ama video yanje ku ma social media za atesa nta n'uguraro nari mfise jidi I'm telling you nava muri show saa 6 z'ijoro saa 7 najya kudodorera abagenzi ati mu mahano kuryama kubera ko muhira hari kure mu Kinama quartier Bukirasazi umva sahano nshobora gutagwa amaguru saa 6 z'ijoro cyangwa saa 8 nigeza kudodora ku mugenzi njyana kandi nari ndi hit nivyabuza yuko ninavyuka mu gatondo sokoroka muri iyo nzu narayemo numva abantu bampamagara ati Kingorongoro ire so ubwo bustar ntabwo nishaka kandi reka ngende gahoro nkora umuziki uramba apana umuziki umara kabiri nsohora umuziki umwe ninavuga ati uno mwaka ngo masohora imiziki ibiri hari kera na DX bas bizuba ari ibyo nyene abantu bagume bayizikoresha mu buzima bwabo busanzwe hamaje mbandanye mu buzima bwanje bwa pembeni kuko ushaka gukora umuziki wonyene ngaha mu Burundi wallahi uzosuzugurwa n'umufana wawe kuburyo kubona muri bisi wewe yakodishije agatagisi kakubona muri bisi agaca kuraba tujya mu bire niwe mora ndira 5 singeza ntagaruka nuko rero navuze ati reka mpindure imbere ko turangiza ikiganiro cacu ndashaka kumenya turabona yuko abaririmbye muri kino gihe banshi murira kandi mutaririra busema mbega Kingorongoro muri competition Primusa yari yandikishije iyo nari kuhabwa ntuzeye amakuru
na management yanje bakambwira ati muri Primusta urakenewe, nari guca niyandikisha kuko sinari kuvyibwira kubera ko mfise abantu banziti, ntabwo nari kuvyibwira ati ngo nje kwiyandikisha makabo bamuruhusha, ariko narabyifuza kandi sinibaza yuko ashobora kuba ari ubwa mbere, ubwa mbere ariko si ubwa nyuma. Nizere yuko iyindi round nzoba ndihajya kuko 15 millions kameme ntabwo ari amahera make kabisa. Reka. Iyo ugenda ubona wari kuburi mu kibanza cya kangahe, uravye ukungena abajehe bariko barakora, ukaraba ukungena abaririmbyi bariko baraperforminga, ukaraba na caption yari hari hagati ya jehe n'aba artiste. Muri bajya batatu sinari kubura hajya mviza nkubwira cyane nifise element zanje muri bajya 10 bari bagize bamaze barenganye bajya 10 nyene, nari mfise element zanje zitatu mvuga ati izabura hazoba harimo akavuyo, so cyaragenze neza ko nabyifuza. Turashaka kumenya muri bajya batatu kuko ndazi ko Kingongo ateko aravuga ngo yari kubuwanyu, ngo yari kubuwakane, yari kuba muri batatu ba mbere 15 millions yari kuzitahana. Turashaka kumenya muri bajya batatu ari gukura mwonde kugira ngo urucujamo. Byose ni Imana kandi haburana babiri agatsinda umwe. Ikindi naco nari nizeye kandi a 100% yuko muri bajya les 3 premiers noba ndimo, ariko sinzi wono osokororamwo kubera ko hari igihe nanje nari kuba ndiyo ugaca usanga bajya batatu bariyo nta numwe yagiyemo, umva nta kundi. Oya vraiment sinshobora kuvuga ati ngo nari kuzimwaka zijya bamuhaye nije nari kuzitwara, oya kabisa. Nk'ubishitse ana hari igihe hari amafilme turatubona bakakubwira ati turudisha kiri nyuma ama science fiction kenshi, ugasanga uraryamye ubyutse. Ndibuka hariho filime maze kubona yitwa Les 16 Vœux, umwana akaryama akabyuka ataranajyama kwanza muri même journée, ugasanga yahinduye imyaka ageze mu 20 ans yarafise 16 ans. Rero ndashaka kumenya nk'ubishitse nawe bagasubiza inyuma nk'imisi, bagasubiza inyuma nk'indwi zibiri avant yuko Primusta itanga urya munsi bagira lancement yo kwiyandikisha, wogenda kwiyandikisha cyane gose. Cyane gose no kwiyandikisha kuko ugerageje kumva rap yanje ni rap umuntu yumviriza akumva nibivugwamwo barumva, ariko bumva nyine ibintu byandagutaki. Kandi si kuvuga yuko bataririmba neza, baririmba neza, ariko ibintu baririmba kenshi usanga ntibatangura kuri introduction, benshi batangura kuri conclusion. Urumva ugaca baja kuri development bagahereza na introduction. So ntabwo rap kawaida utegereza kuyandika kujya bandika ikete, utegereza kwandika uramukanya kwanza hamuki ukagira ukavuga icyakuzanye hamugahera heza, nuko biri. So benshi kandi rero ngaha mu rap baravyaraje ibyo bintu ifo ko babihindura. Narabonye ikibazo cya ntuze cyo twatuzo barakigiye ko kiragenda neza, ubu rero hasigaye ko baririmba bakurikiranye ibintu abantu bumve umuntu yavuye ngaha ashitse ngaha, nibyo dushaka kumva. Ujye turi kumwe n'ikingorongoro imbere ko turangiza, nakahe kajambo wobwira umuntu wese uzi ko bafise ubushobozi ku muziki wawe cyangwa apana ku muziki wawe, ku muziki w'u Burundi, kuri entertainment ya 257? Nibakomeze ko investisa nkakumwe ubona na Brarudi because umva n'abandi za Savono za amakampuni atandukanye nibabijemo, turabona naba Isanamu nambari Isanamu TV bakoze. Umva ni ibintu byiza kuko bijya bituma umuririmbyi avuga ati kumbe ndafise agaciro, kumbe ndashobora kuririmbira abantu kanaka nkabwa igiciro kanaka. Nk'ijya competition ya Brarudi nta bantu bari bahari, nta bintu byinshi, umva waririmba gusura ingaho unabajiri nta 15 millions ukayitaha, umva biba biryoshe. Umva biko bituma tubona ko dufise agaciro natwe. So ivyo rero kandi bizotuma n'andi makampuni yegeza ashira imitahe yabo mu muziki. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane.
nizere ko mwashoboye kumva byinshi ku bijyanye n'urugendo Kingorongoro yageragira mu muziki wiwe ariko kandi ndabamenyesha yuko hariho n'ibindi byinshi tutashatse kuvuga kuko iyo tubikora ko Kingorongoro yari gukorora moso no reka nizere ko tuzoshobora kumamagara wundi munsi tugiye dushobore kuvugana n'ibindi birengeye ibi twavuze ikiganiro nkuko nabibabwiye ni parcours canke urugendo aho twavuganye urugendo rwa ni Judycaellegi mwari kumwe mubande mukora subscribe kuri channel yacu like comment na share zanyu ndazuko mwama mubikora ariko ntimwege kandi kugira kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zindi dukoresha Facebook na Instagram ni E+257 ciao ciao